Ndabaramukije bakunzi b'ikiganiro kukayi bakunzi ba Pam Channel TV muraho nanje ndaho uno musi ku bakunzi banje rero nabahinduri nkuko twegereje umunsi mukuru wahariwe agateka ku mukenyezi benshi basanzwe bazi nk'umunsi w'abakenyezi nashimye kugendera umukenyezi ariko arandika amateka mu gihugu cacu mu gutuma abadamu basa neza Pamela ninde akora iki abigenza gute mugumane na atutsi Nitwa Aminata Ndayishimiye nkaba ndi umurundikazi nkaba nubatse ndafite n'abana batatu ni jewe nyine Mina Cosmetique. Muri Mina Cosmetique turafasha abantu gusa neza, turafasha abantu bafise amapo grasse, amapo sèche, turafasha abantu bafise ama-allergie, turafasha abantu bafise ama-bouton, turafasha n'abantu bafise ama-tampo. Tampo ni gikushe kizanwa n'amavuta, amavuta akaze, amavuta bisiga mu maso usanga abaturiye mu maso, usanga ari gikushe ngaho ugasanga ngaho ari gikushe, ugasanga ngaho ironde ari gikushe, ugasanga mu maso hose barazigiye. So iwacu chez Mina Cosmetique turafasha ibintu byose kugira po nziza. Gicatumye nkora ibintu vya cosmetique, urabona kera twarabona abamama ugasanga umumama, abamama bacu ugasanga umumama afise kushe yazigiye cyane, ngira ngo namwe urabibona, afise kushe yazigiye, afise mu maso umengo aje yiwe no mu maso hiwe ni hasa. Donc nahise numvira yuko fuko Aminata nanje ngira ikintu kugira ngo abadamu bagume basa neza, traiter po y'abadamu base neza. Kuri Mina Cosmetique umuntu aje kugira ngo tumufashe ubwa mbere ndarabukuru wibetse, hama nkamubaza amavuta yakoresheje, ayanzaniye nkaca ndaba amavuta nimba arimo hydroquinone nyinshi canke arimo ama éclaircissant menshi. Buriya hariyo hydroquinone hakaba na éclaircissant, hariyo éclaircissant abavuga ko éclaircissant atari éclaircissant arimo ama hydroquinone menshi. Jewe aje rero nkaca ndamuraba nimba afise peau sèche canke peau grasse, hama nkaca ndamwereka amavuta yo kwisiga kugira ngo umubiri wiwe use neza. Donc je traite, kuvuga yuko aje ndamutreta, meje kumutreta après yaho ashobora gutaha. Atashe rero nka une semaine ndamukurikirana. Abantu bubu surtout abakobwa, surtout abadamu babonye umuntu ukuntu asa cavuga cyo jengene yote yawe Aminata, jengene gusa nka wewe, ndambwira oya ntushobora kwisiga amavuta je nisiga kubera amapo yacu ntari cyo kimwe. Ego ndagufasha nkakwereka amavuta meza, nkakwereka amavuta yo gutreta, nkakwereka ko urupo yawe gendeka neza, hama suite tuca twibandanya. Amavuta atreta ama-bouton, siyo mavuta atreta ama-allergie. D'abord hariyo amavuta atreta ama-bouton, hariyo na tona, ni ibintu bibiri different. Hariyo tona, hariyo amavuta, ariko la plupart ucusanga ari tona nivura neza ama-bouton. Ego tona ivura neza ama-bouton. Hariyo tona ikora multifonction, irakora ku allergie igakora no ku ma-bouton. Ego hariyo amavuta akora seulement ku ma-bouton, hakaba n'amavuta akora seulement ku ma-allergie. Bouton et allergie ni ibintu bibiri different.
buto hari umuntu usanga afise amavuta menshi mu maso, afise amavuta menshi ku buryo mubonye mu maso amabuto yiwe arimwo amavuta, amagrese. Abandi bakora amashira ariko si amashira na amagrese. Ico ni cyambere, ama allergie. Hari umuntu ashobora kwisiga amavuta akamuzanira allergie. Ni kuvuga yuko umubiri wiwe urashobora gukundwa na carotte. We akagenda kwisiga amavuta ya papayi directement bica bimuzanira allergie. Abahungu nibo banufasha cyane gusumba abadamu. Kubera kubera iki? Abagabo bashobora kwinjira ngaho muri Mina Cosmetique ukabona umugabo afise umwera, ukabona umugabo ngaha mu mazuru afise amagrese amwe adashoboka. Ikintu ndamufasha cyambere ndamwereka amavuta, bafise amavuta ngaha y'abagabo meza. Amavuta ni from Londres, na mavuta meza ava muri Londres. Aya mavuta atuma umugabo atagira ataba n'umwera, atuma umugabo mubiri we woroha, atuma no mu mubiri hatazanwa n'iyasho. Abagabo benshi bafise iyasho, irabafasha cyane ku buryo ayisize iramufasha kutagira amavuta mu maso, iramufasha kutagira umwera mu mubiri. Kada kwereka ikindi, iyi ni scrub ya kafe. Hari abagabo baza kaca kubwira Mina vraiment umfasha mfise amagrese, ndakwereke nkamuye scrub irimo kafe, irimo na shea butter, irimo n'isukari. Iyi scrub ni nziza, umuntu arayiscrubinga mu maso no ku mubiri. Ahejeje kubigira vyose agaca yoga n'amazi ya tiede, amazi y'akazuyazi. Hamaje nuko z'amazi y'akazuyazi aca yisiga ya mavuta. Ndababwiye vraiment ni ibintu bikora, ni ibintu bimeze neza cyane. Dufise amatemonyage menshi cyane ku bagabo no ku bagore. Turafise kwanza ikintu kimwe cyambere, turakira aba cliente neza, turafasha aba cliente neza, turabatahuza neza ivyo bakora tubwira, tukabatahuza neza n'ibintu bashaka. Deuxièmement, turakurikirana aba cliente bacu. Troisièmement, nidushira amahera imbere, dushira confiance y'aba cliente imbere. Ikindi naco, umunaje ndamubwira foto ya avant ni ya après. Ikindi gikurikira, hari igihe nishikira ku mu cliente nkamuraba ateye yuko nimeze, cyane nkamuhamagara ku kazi après 2 semaines akaza nkamusuzuma neza ukuntu uteye, ukuntu evolution yate imeze. Nico turusha abandi ba cosméticienne ngayi Bujumbura. Igikomeye cyane ndagira suivi ku ba cliente banje, ndagira suivi ikomeye, ndagira suivi iri très efficace. Nukuvuga yuko umukliente aje ngaha iwacu akafata amavuta, akadushorera amavuta, ngira suivi, ndamukurikirana. Une semaine nkamuhamagara, deuxième semaine nkamubaza, gushika akwije nka un mois ngaca ndamubwira ingo ku kazi, ndabukuntu evolution yate imeze. Hama nta kuntu umuntu yodandaza amavuta, mes chères dames, adakurikiranye. Ndinga kubera gukurikirana abagore kugira menye evolution yate yabo, sindinga kubera amahera kirimo na suivi irimo, niko kabijya kanje. Françoise Bedon, premièrement na mavuta meza, na mavuta atarimo hydroquinone, na mavuta arimo éclaircissant ya naturel. Exemple, ini Françoise Bedon carotte ultime, murayibona.
ni Françoise Bedon carotte ultime iba irimo éclaircissa à base ya carotte. Ama Françoise Bedon menshi ubu usanga ari amapirati. Uguriye Françoise Bedon uyigeze urabona irashunguruka nk'amazi. Aba Françoise Bedon iwacu ni crème. Kuri Mina Cosmétique, Françoise Bedon iwacu d'abord ni original, mes chères dames. Nama Françoise Bedon meza. Nama Françoise Bedon turangura ahantu twizeye. Tuyarangura muri laboratoire mu Bufaransa. Hariyo Françoise Bedon usanga indani isa na chocolat. Ni Françoise Bedon mbi. Hariyo Françoise Bedon usanga indani isa na blanc cassé. Niyo Françoise Bedon original. Usanga ari lourd, usanga imeze neza indani. Ico ni cyambere. Icya kabiri hariyo ama Françoise Bedon atukuza. Comment Françoise Bedon soit gutukuza? C'est impossible. Françoise Bedon na mavuta ya éclaircissant, la mavuta ya éclaircissant naturel. Ntarimwo hydroquinone. Non. Uyisize Françoise Bedon ubukeneye umubiri uri éclaircissant, ubukeneye umubiri usa neza, eno kwitukuza, eno gushira eno kugira umubiri ngo utukure canke ube inzobe. Oya, iwacu rero turafise ama Françoise Bedon meza ku buryo uyisize tu vas aimer l'odeur. Nagira nangu umuco ku bintu bimwe. Murabona nk'iyi crème Sephora. Iyi crème Sephora ni crème irimo peptitude. Peptitude ni produit bashiramo indani kugira ngo umubiri ntusaze, c'est juste mu maso. Bashiramo indi crème indani ya réconfortante. Mu maso hakaba haguma hari réconfort. Hameze neza, hasa neza, hadasaza. Ni crème wisiga pendant la journée kandi ukisiga no mwijoro. Ikindi naco nagenda bereke yuko hariyo amatona benshi bihendako. Ugaca usanga umuntu agiye kugura tona itameze neza, tona mbi itari original. Iwacu dufise ama produit original. Ordinary ku badamu benshi barayazi. Ni produit nziza, ni produit ikuramo amatashi, ni produit ikuramo amabuton, ni produit ikuramo nama allergie. Mes chères dames, soyez les bienvenus chez nous. Ndabereka ibintu vyiza kandi bimeze neza. Hari ibindi bintu sinashoboye kubivugira kuri Pam Channel TV. Hariho ibintu by'abamama biri intime. Bamama karibu mwishikire kuri Mina Cosmétique, tuzoyaga kandi muzoryoherwa. Kandi ni Mina agira ibishapo, nije ngira makeup nziza, ndagutoza foundation igendana n'umubiri wawe, ndagutoza tulabe tugana n'umubiri wawe, nije mfunga ibishapo. Ibyamanije nibyo basenyegana muri nje ndabifunga, ibyabanije nje ndabifunga. Ndangije ndabahaye ikaze muri Mina Cosmétique. Bye. J'aime le Burundi et je suis fière d'être burundaise. Bakunzi bo kukayi nizere yuko ikiganiro cabanezereye kandi mwabonye aho mushobora kuja gushaka gusa neza. Naho ubutaha, peace and love.